nitwa Sonia Ndikumana nsanzwe mba ku Musaga nsanzwe ngendana ubumuga guhera deuxième primaire niho nagize accident ari 2003 nagize accident tunyene uko nyene ubwo nyene baciye bankatwuguru kubera imodoka yangonze yari icafuye urumva ibicafu vyari vyaduze je ko nari umwana nyene urumva narabikuranye urumva nyene narabimenyereye nyene nta ntambanye kwera ikintu gikuranye nyene uko kimenyereye nyene uko nyene kubera je nagize accident rero papa wanje cantwa kwiga muri 5 zito urumva narivuje nyene ndakira nkize canja kwishuri muri 5 zito nafse ibeki kwasi igikomere sinaye bwakira urumva hari hakigize hakibabara proteze na bekiye proteze niyo yoroshe kugendesha naje nyene urumva bambwiye ati hariho umuntu yitwa Patrick Ngoga akora ibintu nyene by'amaproteze gusa je naje nje banshire mu ma association y'abandicap nyene ndaza turabonana ndaja muri direction yiwe nyene acambwira ati uzoze bagukorere proteze yindi je nakazi mfise jewe mfise 26 ans indoto yanje mfise ndashaka nyene nintera imbere nzofasha abana bo mwibarabara nuko nyene uko umuntu wese ameze yogira yovyishimira uko ameze kose nyene ntiyihebure nyene akishimira uko ameze kose abiryoherererwa Imana imuhezagire cane imusubirize aho yakuye nyene n'abandi akomeze kuza bafasha